kubonana ngaho Geneve n'icega c'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe bita Union Internationale de Télécommunications. Tukaba tuzi yuko hari ibikorwa vyinshi mu bikorwa bijanye no guhanahana amakuru muri no myaka, tuvuga ivya kugwiza internet, ko tuvuga n'ivya telefone cane, tubone n'ubuhinga bugezweho dushobora no gushikira kirya gikorwa ca digitalisation ca misi yose. Hanyuma turaheza turavugana aho tugejeje, turamubwira ko ari umugambi w'igihugu ujanye n'uko igihugu cotera imbere gushika mu mugambi PND. Duca turamubwira ko kandi dushaka ko igihugu mu bisata vyose hagiyemo n'ico gutuma tumanako amakuru yuko twoba twashikiriye ya rugero rw'ibihumbi bihugu piyemereja mu myaka ya 2040, tukadukiye urugero rw'ibihugu bitembere mu 2060. Hanyuma tutabwira ko dusaba ukuboko kwabo kugira ngo mu vyo dukeneye baje baradufasha. Baca baranyemerera yuko basanzwe dukorana neza bakoresheje duciye mu cishikiranganje bujanye no guhanahana amakuru, Ministère chargé de Télécommunications. Amanda cane turumvikana yuko wa mugambi mwiza yuko connexion internet yoshobora kugwizwa igashika mpaka mu makomune, mu misozi no mu mashuri hariya yose, ate mu bisagara gusa, ko boshikirwa yuko nabo nyine bagisa ku mutima yuko bitegezwa kugenda muri iyo nzira, kuko ntibifuza ko internet igaruka kira mu province gusa cyangwa ku makomune gusa. Bifuza ko abenegihugu bose bashobora gushikira ubwo buryo, kuko bukenewe mu bisata vyinshi, habahana no mu guhanahana udufaranga tucanka handi wanakoresha vyinshi muri bene ivyo bikorwa. Baca batwemera bati na cane tugiye kuzogira ibishoboka vyose kugira ngo barondere ingene boshira bwa buhinga bujanye na connexion satellitaire, bakoresha mu satellite, kuko vyo nibikeneye amakabel canke ama connexion yandi akunda kucigagurika. No turonka connexion ivuye directement kuco bita amaorbite satellitaire ajana n'ingene sihindukira. Mu buhinga twasavye ko baje badufashamo kandi babitwemereye. Urumva rero umubano mwiza cane gose.